Nabajya aba boyfriend bababwira ngo niwitsire ngo twicarane tuganire utarakora assignment. Uwo nyene ntazi na assignment cyarico. Assignment ni uwo muhungu ntazi na assignment cyarico. Akakubwira ngo twicare ngo turelax. Wewe yiriwe kudandaza kahawa nawe ufise assignment ngo twicare. Uwo kuramwo. Rondera uwo mungana azogufasha gukora assignment. Umugenzi mubi nawe nubwo wowe umukunda uramukurayo ukamubwira ati vayo ingo dukora ikintu. Training mwe bavuze no gukarisha ubwenge nivyo skills no kungura ubumenyi mu byuzi mugabo ukagira practice na networking no guconnecta. Training ejo umuntu wa Paeji yaradusiguriye neza cyane nta nivyo nosubiramo. Naranagerageje gutohoza mu mugoroba. Paeji ngo iri mu ntara zose mu makomine yose mu ngira no mu mitumba irahari ku buryo bijya bintu yadusiguriye bakora uwo ari wese ashobora kubishobora kumushikira cyangwa akabishikira na haho kuva mu nzu ukaja kubirondera. Baratubwiye ko bagirisha amaseminari yo kwigisha abantu mbere yuko baguha iyo ngurane yabo ukeneye kuzoyikoresha iki uzokora gute ntibashaka amafaranga yabo kwahomba. Je ngatubwira icongereza cyinshi n'igifaransa cyinshi n'ivyo yakoze n'ivyo akora byose. Narafashe umwanya ndaganira nawe duhejeje nawe ntiyatanguye nkuko mwamubonye. Natanga yasanze nta n'umujene n'umwe yamusavye nimero ya telefone. Iyo niyo networking. Ukamutasaba telefone tindakeneye umpaka rendezvous nzoze tubonane unyugurure mu bwenge na gatoya. Nuzo kubwira ngo yaratunze azoba afise ivyo abavyeyi biwe bamurondereye ngaha muri Rohero yatanguriyeko hanyuma gahera kuri ivyo. Twebwe tugasiragorenga kugira wige primaire wiheze n'ingorane secondaire n'ingorane ariko wewe gatangurira muri Ecole Belge canke kuri King's Conference. Nuko hari uwundi nawe yagize ama sacrifice kugira ronke fondation nziza. Siniko ndakudecourage ndiko navuga ati naho tuko tura conserve imigambi tugire myinshi. Abigisha rero bavuga ati uva kuri ku bintu biri general ukaja ku bintu biri specifique unkurikire. Rero umusaraba wacu ngaha nuko turonka amafaranga tuko turafasha umukuru w'igihugu avuga ati umufuko wose uronke ico ubika n'umunwa wose uronke ico ufungura birashoboka. Ngaho Nyanzarake canke mu Rumonge ndabona yuko noca ndugana ibintu nyene mbona bikenewe nko mu Kayogori wacu. Ikintu citwigikere bacitwigikwisi yabagwiza abateye imbere muri ako karere rimwe barakunda gutuma abana kuza kubaronderera ibikere kuko hariho abasanzwe babifungura. Rero je nkamwe ndose abashigikira kuri umugambi wanje no kwagura akarere nkaraba ingene shingura Uganda ngaho nyene muri ako karere kugira ngo nze ndorohereza abo bantu babikunda kandi ntashidikanya byomfasha cyane. Kubera ko ni wagenda gukora ivyo wewe wiyumviriye bitafise ikimazi bizoguhita akwara gaciyemo ntazogereyo umuntu asubira gukengera gusenga ko gusenga bitanga vision acho nagira nshikeko vision navuze ngo nza kuvuga ku bintu bitatu vyerekeye education vyerekeye akazi vyerekeye n'amahirwe acho twita opportunity. Mugabo byose bitangurirwa nico bita vision. Mbega uboniki ntushobora gusettinga objectif ntushobora gushiraho objectif udafise vision. Turi kumwe muzobaze umuntu yitwa Einstein muramuzi mwese abantu bashiye mu ishuri. Einstein muramuzi yajyama nk'amasaha yose mugabo abantu bize siyanse barazi ico amazi sivyo. Kubera iki iyo wicaye ubwenge utuje niho ushobora kuronka vision.
none ko tuvuga ngo amadolari ntayo none azoza imana izoyakorera abadiaspora bazopfa kuyaduko abazungu bazoyaduko nanje ndiyumvira nca ndaronka aho nshobora kurima ihegitare y'ikawa murumva ko mu myaka 3 nzora ntanguye gusoroma nawe naba narengaje Imana ntirambwira ko imyaka nzomara ngomba mvuge twariko tureshanja des experience kugira ngo abajene wacu bumve icyo bokora mu minsi iri imbere kugira ngo bategure kazoza kabo. Nanje nagiriwe amahirwe nyine gukora mu bintu nza ndabibona uko bikorwa ariko nanje ndeke nshinga intahe mvuge siko rero muri izi mpinduka zihari nyine cyubahiro umukuru w'igihugu dufise uyu munsi yarahinduye amateka y'ubuzima bw'igihugu kugira ngo urwaruka rugira ijambo rugire naho ruvugira kandi nicyo ruvugirako mu migambi leta yagira ategura kuva mu 2009 mwarumvise wa mugambi wo kurwanya ubukene bita CSRP yari mu migambi itatu mu migabane itatu yategereza gushikana igihugu cy'u Burundi uno munsi isa tuvugana ku 2025 ishusho batwereka muri ya vision yamona kazoza bari bateguye mu 2009 uno munsi iyo shusho kumbura hari ibitakoretse kubera urwaruka rutabayemwo hariho n'iyindi mugambi bise PND Plan National de Développement waciye ubuciramwo guhera mu 2017 ubutuganisha mu 2028 ariko nawe nyene murumva ntiwabandanije ubu turi mu yindi mpinduka nshasha rero tugeze muri vision 2040-2060 rero muri mpinduka zaje nizahe n'urwaruka rwagiyemwo baruhaye ikibanza gikuru hariya umumama na madame barabonye ibibazo biriko biraba muri abana tuko turatakaza uravye nko mu bisagara tugiye tugira ama statistika y'abana bamaze gupfa bazize kubera bafashe imico yabo basanze hari imico myiza yo mu bihugu twasanze umugabo usanga bifatanije n'imico y'ibyo bihugu atari myiza rero baragize agahinda twese dufise agahinda turafise inshuti batakaje abana babo n'abandi bamaze kononekara rero uwo mugambi novuga ati si wabo n'uw'Imana rero usaba ko abantu dufasha gusenga kuko umugambi mwiza Satani ntabwo awunezerwa na gatoya rero dukora dusenga kugira ngo Satani guko agomba ko urugwaruka twebwe nkuko bavuze n'abandi bagiye bavuga bagati tuko turagenda ariko aba nimwe dufise bazokubaka igihugu kugira ngo yambono n'igihugu cyacu ntikizoswe kuvuga ko ari igihugu cyanyuma mu iterambere ariko bizoboneka ko ari igihugu kiri mu bihugu vya mbere biteye imbere hariya umumama na madame barabonye ibibazo biriko biraba muri abana tuko turatakaza uravye nko mu bisagara tugiye tugira ama statistika y'abana bamaze gupfa bazize kubera bafashe imico yabo basanze hari imico myiza mu bihugu twasanze umugabo usanga bifatanije n'imico y'ibyo bihugu atari myiza rero baragize agahinda twese dufise agahinda turafise inshuti batakaje abana babo n'abandi bamaze kononekara rero uwo mugambi novuga ati si wabo n'uw'Imana rero usaba ko abantu dufasha gusenga kuko umugambi mwiza Satani ntabwo awunezerwa na gatoya rero dukora dusenga kugira ngo Satani guko agomba ko urugwaruka twebwe nkuko bavuze n'abandi bagiye bavuga bagati tuko turagenda ariko aba nimwe dufise bazokubaka igihugu kugira ngo yambono n'igihugu cyacu ntikizoswe kuvuga ko ari igihugu cyanyuma mu iterambere ariko bizoboneka ko ari igihugu kiri mu bihugu vya mbere biteye imbere nyukeneye akaduga ko kwitembera no kuvuga umuntu wese akenye bivanye n'ugwego agezeko bavuze byinshi babisiguye umuntu akena muri mind akena mu bwonko hari muravuze ngo ashaka uri bikere haravuze ngo je ninjiye mu restaurant y'abashinwa nkacumva igikere kiri inshomera
sinje kure nico mperako na madame arabizi yuko igikere ndakibagize ndagisiga ariko ibikese bya bindi byo mu bitoke. nkaba naje mva muri Amerika, nkaba mu bikorwa bya ibo nje nshinzwe guhanura ndi mu bahanuzi. Uko mwogenda mukagira ubumwe, mukagira urukundo kandi mukasenga cyane, niho ibyo byose mwashoboye kwigira hano byose bizogenda neza. Abavyeyi noneho babimenye bonyica bakanyimbira mbona. Ubwo rero ibyo byose birababaje, ni intambamyi zimwe mu bibangamiye ugwaruka, kwipfuza, kutamenya ingene fata imbere y'abavyeyi, na mwebwe abavyeyi kutamenya ingene mufata abana banyu ngo mubahe ivy'umuco n'akaranga. Ikindi naco mukwiriye kwegereza Imana abana banyu bagakurira mu Sunday school. Nimba ugiye gusenga banza urabe umwana yuko nawe yavyutse abifisemwo umwete, ntumusige mu butanda. Nyakubahwa baca bakwita professeur kubera uri docteur, n'abandi mwese mwagendanye, banyakubahwa wese mu byubahiro byanyu, tugire Kristo. Yesu ashimwe. Muri iyi sare turi abantu bane bakomakomeye. Umuce wa mbere uri ngaha muri sare abakazi ni la fenêtre de Johal, n'abantu kise mais qui ne sait pas qui il sait, bazi kandi n'abandi barazi yuko ataco bazi. Iyo mici niri ngaha muri isare aho rero kwegana uwundi agaca avuga ati ndabizi mugabo nshaka kubisangiza n'abandi, uwundi ati ntavyo nzi mugabo n'abandi kandi barazi yuko atavyo nzi kandi singomba no kubimenya. Ntavyo nzi sinshaka no kubimenya. Bavuze payeje, bavuze imico myiza, bavuze nta kintu na kimwe nzi mugabo ndagomba kumenya nk'abandi bijya bintu nanje ndabikore. Yaje Ibo oye, Ibo oye. Je nibaza yuko ikintu twokora mu Burundi conezereza ababubahwa, mwebwe mwaje kuturamutsa no kutugirisha iyi conference, tuzogerageze mwabajene tubaronderera icirira nk'abantu turabarundi nk'abandi. Ubwo rero twabashimiye kuva mwabanye natwe kuva nijoro, twaranezerewe.